urazi rero kikuva aho Goreti yo muki warakona rugo yacaza ngaha muhira azatubwira bijya aje kutubwira ngo nyina we yavuze iki n'ibiki mweje mfise ubwoba yuko Goreti azo umunsi umwe bazohura na Bidiga bakabonana bazova ngo yakoze ijya muzo yese twazitanye ufise ubwoba bake nana kimwe kandi murarize yo mukaburya agiye kiba ikintu kigoye mu biki bizoboneka ko hari ivy'iwabo bindi bapfa oya arize yo mukajya cerekana yuko ari shavu yashavuye cyane kigatuma kimukura ngaha kandi shavu ry'abagishi zizotuma bigira Bidiga si hamwe yora gutinya reka ajya gutinya kubera ari ngaha none uko atari ngaha azotinya kubimubwira yari none bibaza ubundi hazoca bimugana hazi yuko azohava agaruka ngaha nagaruka ngaha hose yare arazi ko nzohava oho nzotora inkoni nkamutikura oya yashobora kuza ngaha mugabo yaramubwiye none urumva yamaze kubimubwira izoba ari sono buri nyine kantugira ubwoba nta na kimwe kandi akubwiye ntukagira ubwoba nta na kimwe kandi je ndazi yuko byose bizogenda neza kubera urugo ni rwanje nigenda narutegeka nigenda ruganza ufise ubwoba nyabaki agiye kwirije mbona kwiri ibintu kwiri ni atari ntukagira ubwoba nta kibazo uvora nako ari nyumba kumwe ruvo nawe ni yasara nzomufumbatisha akantu agenda kubita agacupa ajya kwibarabara bizoba bihize n'umwene nabonye bumvikana na Bidiga maze wenyine Bidiga amacupa amaze kumuha rugo nanamaze kuyamuhugira jewe yonze numva iryo cupa ry'iwawe rimwe rizotuma Bidiga ngo nze kumvira urya Bidiga n'umwana jewe nanje ruvo twese turakuze turangana ufise ubwoba wewe shamugame ngo ruvo akunda abajene cyane reka je ndazi ngene tuzokwipangira mbanze kubona ko bigiye kurengerana ndazi ruvo nzomupanga kandi imisi izogenda neza uje ko ndakubwiye je kwiye cyangwa nzona bisahije je nzogushita wewe nzocoshita nkande none ko ari wowe wazanye iyo deal ndakubwira none wanahitse nyaho none kuvuga ko cujugumira ega ni wavyonye wagiye kubita ahantu babona ujya mukobwa zarabitora oya sinabita ahantu habona ahubwo ushobora gusanga ahubwo hari ukuntu yoba yareze ivumbukiye ko mugabo ahantu nazishize kuvuga ko hari ahantu hanyegeje kandi numva ko wasamaye aho hantu yarinze zivumbukira ko numva ko ari ahantu habona nataro oya mugaje ndazi ko bizogenda neza kandi neza je ndazi yuko nta soni imwe bizozana kuko imikenyuro igiye kugira tuzozana iyindi mikenyuro Hodi namahoro amahoro ewa ndababona muricaye murateramye ewa reka nicare burya erega burya ubusaza ni hatari namahoro kamushinga na Bidiga burya rero hamwe wantuma ewa urabona ko nashitse kwa nyina w'umukobwa ndamubwira burya urabona ko twarondeje burya nagiye nsanga umukobwa ari mu rugo rw'iwanje burya rero ca ndamubaza icatumye ava iwawe burya arambwira byose nta na kimwe yampishije wabyutse rero man indirimbo shasha kuri nandise man yitwa wazi kuna yise Mr DJ wanyuma rero nko gusa nibagi gikaina yandisemo nayi kuzanira ukayira nyene uzo kwitira byo cyangwa nguma ndirimba ukarefu Mr DJ aje sungu boy kwene ibintu bimaze kubishikira mino misi ibiki none man nawe banurazi ko ya mipango yose wamaye ko yacipfusa yose uvuze imipango yose wamaye yacipfusa yafuye ubusagute ngira man none witinya uri kumwe na bijebeje rero uno munsi naje mbwatumbiriza rero reka dusubirane ku mugabo wawe hanyuma ibyo mwapfuye navyumvise kugira ntibize byongere kuba rero umugore wawe nguyu namuzanye Naza ko ivyo vyatumye agenda
navyo ngiye kubaza ahubwo ikuru nuko abonetse ikuru nuko abonetse kandi akaba agarutse akomeye jewe ndibaza ko agarutse akomeye kandi nawe wari umukumbuye ariko ibyo mupfa navuga ntibize bisubire hari n'umupango mere yari yamaye turawukora mugura feiringa sasa rero kakademu brandini kakademu kagwifirijansi niko katumye mani feiringa mani nk'ubu nyine karagiye karabibwira bidiga vyarateye ingorane muhira uje kandi nta bintu kandi vy'imipango ngifise simbora kandi uko nzobigenda nge brandino ne yabimenye gute nawereke ibyo wawe bidiga Eguma gerageza kurakoda mwiruka ko Goreti ko yanava kema ikintu na kimwe mugabo mere wewe ndazi yaramukema yaramaze kumukema je rero nkine kumva rero kuntu kwanda uyo mbega ni brandine yabimenye gute imipango yacu we uko wigisha ku nkuta muzi kandi umuntu ugenda muzi yabimenye gute kugira amenye ko imipango dupanga je na wewe ari imipango abona mwe mwabana mwe mwarutse uyu munsi amaraso ya nyaracashushe burya twebe twabanye nabanyoko wanyu burya twabanye twihanganira byinshi nkumbure bivyo mutama hanyuma ikindi gihe sinze numve amajambo yongera kugaruka ubu byagenze namwe ni mu abantu bakuze hanyuma rero umukobwa kubaka kugerekeranya ibuye kurindi kandi iyo umubatsi yubatse inzu hakaba uruhengeri burya umuyaga uherera muri nyanzu wewe rero enda wubake rugume mukobwa kubaka se gutaragurika naye ahandi uzorusohoka abandi bagwinjire we ni yabimenye ko je nawe dupanga imipango ahubwo imipango dupanze aca yinjiramo azi ko ari je ndayipanga aca yinjiramo yego kwe kaya kobwa kwe kaya kameze kujya rero ngo kagira kononera ibintu byacu rero abu giharire n'ivy'imiziki wanyine ubusisi simaze imisi nakora kandi cyane si cyane niyo mpamvu nayo imaze iminsi mbona utazakunda muviza ndababwiye kaya kobwa akunda guca harya nanjye mu mbere yo muhira niba usunze ugahamagara urazi ko nje ndiko ni umuntu nyene wavurugumene zogahamagara ndakabwira ndagatera ubwoba nigasubira kuza karinjya mintu katazi ko nce ndagasambura umutwe hanyuma reka jewe imbe ndafata akayira negire hanyuma ibindi bisigaye tuzosenga Imana bizogenda neza na kare burya ibyisi biragoye niko byama bimeze ariko nuko zamuraraba ingene muzoza muravyihangane yego cyane musigara amahoro yego mugende kuza nawe egera ndakubaza waramaze imisi ukava ngaho ukagenda neza nyene ugasohoka mu nzu ukagenda atamuntu n'umubwiye ugiye niki cyashatse mva ngaho nyumva kumwe bamubwiye ibi none man ago nuko nyine man kuma ni dukeneye gutera imbere man abantu mwe nabo ntubakunda man sibyo none yego kwe kandi rero dushige numungire na produce kire ko baby ngeze kandi sungu boy mino mizi gituma amazimisi adakora ari gushaka amahera amahera nugira ingora no irabikomona rose nyine man Zuba mfite n'imiziki ibiri naragomba yindi yari yankopesheje ryari ndavyumva uze kumubwira kwera sungu boy mino misi ariko arondera amahera badusha kuri mu urumva rero araza atangura kumbwira ngo wewe ngo na mabukwe ngo ni mu mwataye zirya mpuzu ndakaraba ndamubwira burandi aha nyine ivyo uriko uravuga by'ukuri nivyo
arambwira ngo nuko ntashaka kumwumviriza ngo nayo ahandi nomenya ukuri. umva rero nawe mubwiye Goreti yaranka kubyumva gusa kumanuka yanse kwemera ko yanse kumyumviriza ndamubwiye bijya zijya mu rugo mbona umengo ntantahura noneho bashaka gutahure gute wewe uraza kubijya ibintu vyumvikana kwanza ahubwo naje ndagufasha zijya mpuzu wazironse gute rero zijya mpuzu nazitoye inyuma y'inzu yawe inyuma y'inzu je niyo mbika ni mama wawe nasungura umva afite narabumvira naraje usanga bariko barabivugana ngo wabwiye Goreti abese impuzu zawe baca bavuga ati bazitore bazitubwira bagukoranye na Goreti Byari kure sinavyizeye kuko nayibutse naciye nibuka yuko twari tuhagaze aha. Si igituma cyatumye ntavyizera ndiyumvira none yagiye kuzita ryari ko Kandi twari turi kumwe. Ico kice kirasiga nyene cyumva yuko mbyiwubesha. muzi yuko abantu ubu bateranya abantu barateranya gusa ryaba yabuze niba yabuze byo muyaga yabuze Oya baragutera ikindi naco burandine nibaza ko ariko arabikora kugira je ndonke ingene numva ngaha mu rugo. Mbone yuko uri mubi na mabukwe rero hoho yabaye mubi kurushirizaho kuko mbona umengo basigaye bafitanye imigenderanire bigena bidiga. Ubona byuri kurabona. none si bimwe nakubwira nyene ugaharira ujya musinja kubikwereka Ubu ndiko ndayibona maze Uriko kubona yatoye impuzu arazita mu gitondo mbona arazizanye arazitwaye mu gitondo arazizinduka arazizanye naciye mbona yuko ibyo nabonye ari byo kandi yashatse kumwigisha wumva gumagerageza uburyo bwose kwishura ku mugabo wanje none wowe ubwirageje kuraba nyene nyene twikundaniye ubona byo ko ari ibintu nk'ibyo no bikora kwera ubwo nata ejo cyanyumije nuko yambwiye ngo mwari kumwe nkaca ndabinga yari tutwaye duhagararanya twatangaranye twese mbe ibintu bizobazigiye nabaye buzitore hama gukoresha ndazitara noneho kubera ko utabafashe ngo babuze ntibazite ndabafata kubera ko utabetse ko bababonye okay kuba ntabetse ko nabona ngihe nazajya muzubira bari ko nababonye habo bigiye Goreti yabwiye Goreti nyene ntahura nyene yacanyirukana niwe ivyo bintu uriko uravuga neza urafise icemeze neza ko ari bo wabonye ababonye n'amaso yiwanje mama wawe nasungura mama nyene umva je mama wawe n'umuyobozi bibazire ngo ngaho yaba tutari turi kumwe yaba nari nagiye Nuko Imana yatanibaza ko ari wewe. abantu ubu barateranya rero abantu ubu burenda kubwira Yesu wishinze kumviza ibyo yakora kubwira eba mpamvu usanga wacanye mwe na mugenzi wawe ndetse na mabukwe naho nyine mbona icamo nyine ukamenya ntituraranye byiza ndibaza ibyo ntavyari kubahuka ngo akore ntavyo yo kubahuka ndamuzi maze kumumenya ibyo ntavyo yo kubahuka ngo akore uza guta impuzu kandi izi umuhungu wiwe iyo wari izi ni wanje basi yego kweri ibyo nabyo yokora je gusa nawe ndi umuhungu wiwe ndazi kweri mama ko atakuryoherera mugabo mama nawe natakuryoherera afise ahagera kandi naje sinoca nigana ngo nk'ibyo mama yokora kuko je ndafise kubona iki kintu ni ciza cyangwa iki kintu ni kibi sinoca ngendera ngo mu byo mama akoze ngo nuko ari umuvyeyi wanje noneho rero yapanze imitwe mibi ko twari turi kumwe ngaha n'ingene maze iminsi mbona twikundaniye wahindutse usigaye uri umwana mwiza ni ukuri kw'Imana ntacyo nari kwemera cyangwa shungura no cyangwa amatunze sawa ntacyo urumva cenzo vyikurikirana jewe nyene kandi ibyo nzi ubwa mbere si wewe ubivuze gusa nama ndavyumva kandi kuki nakurondeye kuri telefone kuva yajya amasaha ushinga kuko uranguriye amayinite wewe cha telefone no wayiguze je nkaza kuva mu gatondo hose nji wanyu kuko ubaza maze kuzi wanyu kandi bambwira ko wavuye agesize warugiye size urafite akazi wewe
cyangwa uraryoye kuguma gusa wicaye na Bidiga ngaha Shiri kuja ukaze. je ivyo sidushaka kumbaza kubera iki je ndakurondera nkakubura aramenyitungurira wewe aramenyitungurira hama ndakubaza mbega wamenyera igituma mama wawe ntari giki umwinjiye nyine ukabona coba ari hirya gusa ngo nuko ntavyara canke hoba hari irindi kosa nkaba narakoze ko mbure sinamenya yuko narikoze nawe ko muhora muvugana uko agufata urabizi nawe uri umuntu akuze none mu majambo harakubwira ugerageje kumva ukayumvirizamwo uhora wumva umengo n'ikihe gituma kwanga ngo ndazi agututse wumva ivyo agutukiye n'icyaha umaze kubona umengo yifokasinga ko cyane nico nyerega cyo kutavyara ariko rero hariho umuntu agutegera kuri ico kintu ariko ugasanga afise impamvu ariko aragikora ugasanga yoba afise kandi ukantu kamubabaje kuri jewe ariko ugasanga aciye yitwaza ntavyara none wowe hari ikindi woba wikeka ko yoba kwanyira ni ukuri kw'Imana nta gihari gusa kutavyara yomenya yuko atari ico vyara yomenya yuko hatanga Imana umuntu akavyara reka ibyo birabaho mugabo kenshi ibintu nk'ibyo bishikiye abamabukwe benshi niba bitahura cyane kuko wowe bakeneye akuzukuru ni yapeta bafise kubona umwana we yavyaye rero ushuma utangura kumubwira ibyo vy'Imana nabakivyibuka kandi niyo mpamvu usanga bibaye uko usanga abamabukwe ntibakunda bakazana babo kubera ibyo nyine izongorana tuba mu muryango iwacu ni ukuri kw'Imana nta muntu n'umwe yigeze aboneka atavyara noba mbaye uwa mbere ubwo nanje ntavyo nzi ko sindavyumva waba uzi ico mbona umengo je no guhanura ibwo numengo mama arikana nawe kuko umuntu yanse uramureka watizi gikere mu mwobo kakimena inda rero we mbona umengo jewe kanye tukigumanira turabagenzi kunyene no ufise Bidiga ukagira na jewe nawo mama yo cava ngo mabukwe wawe aho si sawa ariko karambirika ubwo nawo sivyo yo kubibona nene ndamuvugisha kamengo ntishimye niba utingana twari tumeze kera cyane n'umubabaro cyane iyo basiye kuva kera nawo nashitse mbona ari gikashi kurya nyene kumbure nomenye niyo kameremere yiwe ako cyane yumvira ingene twari tumeze dukora tunezego nkumva ntiyagarinda cyane mu mutima ndababara gusa nyene nta kundi urapfa kwihangana uko nyene none ko cyakuri bugire none basi uko uba ufise Bidiga kongera ukagira na jewe nawe mama atoba rimwe cyo numva ko ataco bitwaye Shareka birambabaza cyane nibutse ibihe byacu bya kera nkarabu ingene ndamuvugishije rigitsure nyene birambabaza oya urapfa kwihangana je basi nzofuma basi ndondera ndabe nuko nyene nzoza ndamukumvisha mwo bukebuke kugira ndabe basi ko muzosubira guhuza kandi mugabe izo bari bukebuke ko nyene ukomeze wihangana uko nyene ndazi bizotinda bicamo Imana yonyene ukwikorera ubwanje n'amanitse amaboko amumviriza we nawe Bidiga narabonye ivyo nawugirije byose ndashimye umviriza je ndiko ndavuga para nje ndankumuntu aciye mu jambo ndiko ndavuga wabyumvise Brandi je mbiri ingene ushobora kugutelefona nkakurondera kuri telefone nakubura Telefone yazimye gute nashaje nakuguri nashaje Ufise nashaje Ufise ko twagushaje wibagiye telefone ko utayigendanye wayigumeje muhira je nkakurondera nkakubura telefone atari wayiguze atama intungurira ndiko ndakurondera jewe ndiko atamburi urimo muri waheze cyane we ejo mu joro nashaje Ufise baravyibagiye kushaje warakoze Bidiga warakoze vraiment ivyo nakubwiriye naragusabiye akazi ndashira ubuzima bwa muzarambira yuko usube kandi kutekuna yuko wacabiye ukaraje mu muryango bace mu muryango ndagushira we mugo ibintu by'inshuri nta ngorane sivyo nta ngorane umukobwa mutware abakobwa ni benshi ndamutware je nuzi ko ni umvira nakubwire cyane ko navuga mutware wari gushika ubaza jewe ndakubwira uko nyene wewe singire ntumwa mukobwa akazi karaheze
ibyo wakoze ibyo wamukorera Goreti urabizi wayimukorera atabona asa nakubwiye n'ibiza bikiga bisohoka nakubwiye n'ibiza bikiga bisohoka n'ubwo bacu umugabo wawe rero kugira ngo ego kweli